Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye n'aho mugenda mudukurikirana muherereye. Amakuru tubazaniye ni inkuru mbi iriko iravugwa mu rugo canke muhira kwa Varisito Ndayishimiye. Ni inkuru y'ibanga, inkuru yanyegejwe cane, inkuru igeze ahabona, inkuru itari yakoza amaguru hasi, ivyanyegejwe cane bivanye no kugira umutekano w'igihugu, kuko bishobora guteza ibindi bibazo bikomeye cane ku ciza ca korera bivugwa ko cashitse muhira kwa Varisito Ndayishimiye. Biravugwa ko hari umwana wa Varisito Ndayishimiye yoba yatowe ikiza ca korera. Ni mu gihe umuryango ubungabunga canke ujejwe ivy'amagara y'abantu kw'isi mw'ishami rya ONU, OMS, uvuga ko iciza ca korera kiriko kirarikoroza ngaha mu gihugu c'Uburundi, aho ubutegetsi bw'Uburundi mu bijanye n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bo bari bavuze ko ico kiza kiri kuboneka gusa muri komine Ntahangwa yo mu gisagara ca Bujumbura, muri zone Mubone n'izindi zone ziyegereye, ko arizo zoba zirimwo iciza ca korera. Ngo hari amakuru rero amahejeje kumenyekana ko umwana w'umukuru w'igihugu ngo yoba arwaye aremvye cane. Umwana arwaye aremvye cane ngo atakindi arwaye nawe yoba yafashwe na korera. Mu makuru ava mu rugo canke muhira kwa Varisito Ndayishimiye aremeza ko umwana w'uyu mukuru w'igihugu arwaye kandi aremvye, bakavuga ko rero ngo abaganga bari kumukurikirana, muganga wabo nyine abavura akurikirana amagara yabo, ngo ko boba bamusanzemwo iciza ca korera. N'akamaramaza kumviriza ko mu rugo muhira ku mukuru w'igihugu iciza ca korera coba cashitseyo. Vyoba bimaramaje cane, ngo nizo mvo baciye babigira ibinyegezwa, baciye babigira ibanga rikomeye cane kugira ngo bitahava bija ahabona. N'ingorane zikomeye ku banyagihugu, cane cane abanyagihugu batuye mu gisagara ca Bujumbura baratekewe n'ubwoba ko umwanya ku mwanya bashobora guhura n'ingorane, bashobora kwandura iciza ca korera, na cane cane ko ubutegetsi bwa Gitega biboneka ko ata ngingo zifatika bariko barafatira kino kiza ca korera kiriko kirarikoroza ngaha mu gihugu c'Uburundi. Turabandanya gutohoza tumenyutse niba koko ivyo biriko biravugwa, niba koko umwana w'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba yarwaye, yoba yafashwe n'iciza ca korera nk'uko amakuru ariko aragenda avugwa ngaha mu gihugu c'Uburundi, amakuru ari mu banyagihugu, amakuru yatanguye gukwiragira irya nino, ko vyoba ari ukuri canke niba ari ububeshi, niba ari ikindi kintu uyu mwana w'umukuru w'igihugu yoba yarwaye. Nayo kandi turababwira ko mu gihugu cacu c'Uburundi hari ingorane zihanze abenegihugu zitari iciza ca korera gusa, ahubwo n'abatware canke abatwara igihugu nabo biboneka ko harimwo ababangamira abanyagihugu muri rusange. Muri abo babangamira canke bahohotera abenegihugu haravugwamwo abo mu nzego z'igipolisi. Inzego z'igipolisi zashizwe mu majwi, zaje imbere mu babangamira, mu bahohotera agateka kazina muntu, bagasubira bakanyuruza, bakiba, bagakora amabi atandukanye.
hari abapolisi babiri biri kuvugwa ko bishe umumotari canke umumotari baranamwiba ipikipiki yiwe. Abo bapolisi mu Bujumbura hakaba hahagaritswe abagera kuri babiri mu gipolisi c'Uburundi bagirizwa ubwo bwicanyi. Haramaze iminsi itari mike hagenda havugwa ubwicanyi bw'abamotari canke abanyonga amapikipiki ngaha mu gihugu c'Uburundi babandanya kugenda baburwa irengero kandi na moto zabo zigaca zibura. Biravugwa ko rero hari abasuma biba moto, abo basuma ngo vyamenyekanye ko hoba harimwo polisi aribo bakajejwe gucungera umutekano, ariko ngo nabo bari mu banyuruza n'abica abamotari banyonga amapikipiki ngaha mu gihugu c'Uburundi. Abanyagihugu bakaba basaba ko amatohoza agomba gukorwa ku bapolisi bikekwa hakiri kare batari bakora ibara. Ni mu gihe rero hamaze gufatwa abo babiri bikekwa ko aribo bagize uruhara mu kwica umumotari n'ipikipiki yiwe bakayitwara bakaja kuyigurisha amahera bagashira kuw'inyuma. Ibintu birabandanya gukomera cane ibibera ngaha mu gihugu c'Uburundi. Turababwira ko kandi CNDD FDD igira yubake igisirikari c'ubwoko bumwe nk'uko biriko biragenda bivugwa. Imyimenyerezo iraremvye mu Ruyigi, mu ntara ya Ruyigi yahahora. CNDD FDD yoba yasanze atacizere igifitiye igisirikare c'igihugu kuko ngo hari abasirikare b'abatutsi n'abahutu batakigamburukira ubutegetsi. Ni gutyo rero ngo CNDD FDD yiyumviriye gushiraho ikindi gisoda kizoba kigizwe n'imbonerakure z'abahutu gusa. Ibikorwa vyaratanguye, imyitozo iraremvye ngaho mu ntara ya Ruyigi yahahora. Ngo bigishwa ko aribo bizigirwa umugambwe usigaranye kuko abasoda nka bose b'igihugu basigaye ari ibigaba. Ngo bigishwa ko akazi kabarindiriye ari ukuzohangana n'igisirikare c'u Rwanda gishobora gutera Uburundi umwanya ku mwanya. Ibintu biriko birabera muri CNDD FDD n'akamaramaza, ibiriko birakorwa n'ubutegetsi n'akamaramaza. Gufata imbonerakure bakazitoza igisirikare canke bakazigisha ivy'igisirikare n'ukongera isibe mu rindi nk'uko abanyagihugu benshi bariko bariyamiriza ibi bintu bariko barabivuga. Bakavuga ko rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye biboneka ko ata ngingo n'imwe ariko arafata kugira ngo ahagarike ibintu mwene nk'ibi biriko biragenda biba. Ngo bitangura buhoro buhoro nyamara bikazoshika ku kintu kizokwega akarambaraye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ubu naho ngo amazi ya Tanganyika ngo nuyadugana mpaka Igitega. Abanyepolitike b'u Burundi hari igihe ngira ngo bavyuka babonekewe hanyuma bakamera nka Dadi ngo cakira. Abavyibuka uyu mugabo amaze imyaka ingahe mu mabanga y'igihugu akomeye. Uyu mugabo amazi yabuze mu Buyenzi akabura Nyabugete ngo Igitega ngo ba.
Ivyo ni uyu mugabo tuvuga atawundi ni umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe. Uyu arabandanya kuvuga ko ngo igihugu c'Uburundi kigiye kudugana amazi ya Tanganyika kikayashikana i Gitega, nyamara mu gisagara ca Bujumbura amazi yarabuze mu Nyakabiga, Nyabugete n'ahandi hose mu Ngagara, irya nino mu gisagara ca Bujumbura ata mazi bafise, none ngo bagiye kuyajana i Gitega. Ibi birashoboka ntibishoboka? Biraboneka ko abategetsi b'u Burundi bamwe bamwe bahenda abenegihugu. Amakuru tubaye turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane, ndabikebanuye.